rero hari gihe wibuka bijya bintu kwe kibitampitanye cyangwa ukibuka abantu mwari kumwe nabyo muri ko murabicana mu bobo byarabahitanye ariko wowe urahari hacahazamo indirimbo ati uri Imana uri Imana iyo kwizera uri Imana ivuga byose maze bikaba nzokwizera nzokwizigira ijambo ryose rije rivuye mu kanwa kawe Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV ndabaramukije muriko muradukurikirana murahatandukanye ni DJ Israel, toujours DJ Israel kuri Kazwa TV, televiziyo yanyu, televiziyo iryoshye bashikiriza amakuru atandukanye y'abartiste mu madomene yose. No musi turaza guhagarara muri gospel yo mu Burundi irikigenda gute, ikitera imbere gute, bariko bayikora gute abaririmbyi, mbega hariho intambamyi bagenda barahura nazo. Ni mukanya umuririmvyi ni APPEL Nibigira, ndakuramukije APPEL. nanje ndakuramukije Israel. Uyu mupapa mubona no mupapa asanzwe akorera Imana, n'umukozi w'Imana, haciye imyaka igera kuri 11. Kera bari bamuzi ku izina rya Gitero Rax, wari umusani ashushe. Twari tukiriterera tukarisama. Imbere yuko twinjira mu ntahe yawe ubanze uramusaba ariko baradukurikirana bari ngaha mu Burundi, abariko baradukurikirana bari muri Sweden, mu Rwanda, muri Canada, Etats-Unis, muri Kampala, mu Bushinwa, ni televiziyo bakunda Kazwa TV. Ego ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana, bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Hama numunezero kuba ndumutumire kuri no televiziyo, hama ndabashimiye mwese muko muradukurikirana. Yes, numunezero kuba uri umutumire wacu, natwe turishimye cyane kukwakira, wahevye vyinshi, wakoze cyane APPEL Nibigira. Namwe nukuri ndabashimiye mwakoze cyane. Abatakuzi murashobora kwidondora, APPEL Nibigira ninde? APPEL Nibigira n'umuririmvyi, kera yahoze nko mwari mwavuze yitwa Gitero Rax, niryo bari bamuzi ko nasohora indirimbo novuga benshi bita secular, hari n'abazita ngo ni profane, bivana ukungene umuntu yumva yo vyita. Hama igihe carahindutse rero, ubu nkora indirimbo zo guhimbaza canke zo gutazira Imana, arizo mu kinofunofu bita gospel. Ego ubu haheze nk'imyaka novuga imyaka irarenga 10, imyaka irarenga 10 irarenga. Gusa nyene iyo umaze kuhindura urashita, uramera nk'usubira inyuma gatamwe abantu bakwibagira, biragusaba izindi nkomezi. Rero ndashima Imana ko hamwe no mu mashimwe voice baranshoboje, n'ubu tuko turabandanya gukora. Urugendo rwa music rwari rumeze gute? Intambamyi mugenda murahura nazo nizahe? Intambamyi nizazindi nyene abo dusangiye no rugendo, abo dusangiye kano kazi kino gikorwa barazi kombye bivuna, ntibiba byoroshe by'ukuri, ni ibintu bivuna kuko ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, ni ibintu bisaba imbere y'uburyo kwanza biragusaba umuririmbyi uriyumvira mbega abantu bakeneye iki, bivanye na capacité mfise y'ibyo mfise muri jewe, eske nshoboye gutanga ibimeze gute. Niyo ni ntambara buryo kugira ngo ushoboye kuzana igikorwa kizo kwakirwa n'abantu batari bake, nukuvuga ni ikintu kitoroshe. Rero no ni ibintu bijanye rero n'uburyo support muri ibyo bikorwa si ikintu coroshe, ni ibintu by'amabivuna abantu benshi. Numva sinone byinjira ndani ngo ndabivuge neza ko barabizi, abo tubisangi barazi kombi ari ibintu bivuna. Muri make biratuvuna, biraruhisha. Ubwo buryo mushiramwo canke mu investisa mu gusora indirimbo, mugasora amashusho, weza bukagaruka gute? Mbega butagarutse ntibizava bituma muba découragé? Bo uburyo novuga bugerageza kuja muri ibi
nuko kwanza icambere nukuri nta muntu numwe adakunda reveni mu bintu byose bari karakora ariko bitabonetse byose icubahiro kiguma ari cy'Imana kuko mission yacu niyo kuzana benshi ku Mana message wahawe ubutumwa cyangwa ufise bushoye gushikira benshi bashoboka niyo ni réussite ya mbere hama ibisigaye amafuyi araza y'ibyo bikorwa iyo mbuto uba wamaze kubiba yego uri muri studio twagusanze muri studio uri kurakora album indirimbo zingahe izo zayitwa gute utegura kuyimurika ryari kwisohora gute iyo album ni album y'indirimbo indwi no kuvuga igihe rero cyo kuyishira ahabona no kuvuga abo muri lebo amashime voice nibo bamenye kungene bazoza barakurikiranya kime kimazovuga ati mu kiringo kingana nuko turabona yuko ibikorwa bimaze kuzura by'ukuri turabona yuko hageze yuko rero bija ahabona dushaka kubisangiza abandi bose kugira ngo bashobore kuvyumva nibaza buke umuntu azotera abimenyesha yego ni amashime voice muko mukorana gushika ryari amashime voice bwa mbere bari bampaye contrat ya 2 ans imyaka 2 ni kuvuga iheze muri uku kwezi kwa gatandatu ariko naragiriye ubuntu baranyizigira kandi barumva ko bonyongera uwundi mwaka ni kuvuga natanguye uwundi mwaka turiko turakora gukorana n'amashime voice hari hakunguko ubona akunguko ntigashobora kubura kubera ko nimba hari abantu bagiye gufata mu gihe wabuze kungene ushobora gusora meme audio muri studio akaza umuntu akagufata mu mugongo akimbira akabwira ati fata genda wandika indirimbo hamuzihejeje tuzumvirize hama tukurungike muri studio urumva si ikintu gito kandi ni ikintu nuvuga n'abaririmbyi benshi bifuza iyo opportunity mu myaka 2-3 APPEL Nibigira yibona he muri music mu myaka 2-3 aho niyibona rimwe na rimwe umuntu aragira igicapo cy'ahantu yibona ariko rero biravana kwanza nawe umuririmbyi hama ikindi kintu naco biravana na timu yose muba muri ko murakorana kuko umutwe umwe ntiwigira inama wifasha gusara wifasha gusaba ego kuko iri kurakora n'umuntu akubwira ati bo ndabona iyi ndirimbo izi n'indirimbo zine muri izi 4 chansons reka ku bwacu turabona ko wohera kuri iyi hama uburyo twoyishikiriza abantu reka tuyicishe mu nzira izinitse ego ugasanga rero muri iyo myaka 3 wanashaka mu mwaka umwe gusa usanga ugeze ahandi hantu bivanye n'iki n'ukungene na timu muba muri ko murakorana ukungene muri ko murorienta ibintu ego experience wize mu giteramo muheruka gukora amashimwe voice abarimvyi bose muri kumwe mu mashimwe voice ba Eden Banga ba John igira neza mwarakoze igiteramo kinini kiryoshe citabiriwe hariya muri Odeon Palace canke ex Odeon Palace muri CLM ego mwize experience ni giki mwakuyemwo muri mwize muri kijya gitaramo mwakoze bo ico twize cyambere nuko dushimira Imana kuri kote yacu kubitwega byari bimeze neza kuko ushoye gushikiriza abantu igicapo warufise iyo ushoye kukivana mu vyiyumvira hama ukayubashikiriza nko byategerezwa n'abashoye kubyakira uko igitigira kiba kingana kose nubwo hoba ari abantu babiri cyangwa batatu cyangwa batanu bagashima gusa ivyo bikorwa byaba kumva ko hari ahantu wabavanye n'ahandi hantu wabashikanye ni icyo ni ikintu kidasanzwe bo narize yuko cyambere gutanga ibintu byiza bishimwa n'abantu bose nico cyambere cyo guhereza agaciro ndagisubiramo gutanga ibintu byiza vyakigwa n'abantu bariko baravyumviriza iyo ni réussite no kuvuga biri mu cigwa nahakuye mvuga nti la prochaine fois nzokora iki kugira ngo ahubwo baje bavyakire neza kuruta ubwa mbere cyangwa kuruta mu gihe gishitse gishize ego uri mu baririmbyi baronse amahigwe baratogwa muri festival ya Apôtre Apollinaire Burundi
ririmba himbaza igiye kuba le 15 juillet twitega iki uzotanga ku bakunzi b'umuziki wa gospel? Bo icyo bonyitega ko nukuvuga iyo witeze nukuvuga witeze umuntu ukabona umuntu aje afise yikoreye ingoma nukuvuga uba witeze yuko araza kuvuza ingoma hama muheze zitambe izo ngoma hama bitege ko nzobaririmbira nzoba nje nk'umuririmbyi sinzoba nje nk'umukomedie oya nzoba nje nk'umuririmbyi bitege ko nzobaririmbira nzobahereza by'Imana yashize muri jewe voilà nzoba ndituyo hama Imana muri uwo mwanya izoncishamwo ibyayo hama mpeze ndabitanga uko nyene Imana izobira. Imbere ko turangiza tugukeze ku ndirimbo uri Imana uri Imana ni indirimbo wasohoye yitwa uri Imana uri kumwe na Eden Banga, indirimbo nziza ku atarayumviriza muje kuri account ya YouTube ya APPEL Nibigira kugira ngo mushobore guhezagirwa niyo ndirimbo gatonya. Inspiration yavuye kweri ki gukorana na Eden Banga, mwashatse gutanga message ya ubwa mbere na mbere ndabashimiye kuba munkejeje ko ari nziza burya birabishe kandi birababaje gutamba wirorera nukuvuga bwa kabiri mubajije muti inspiration yavuye hehe. Inspiration hano yavuye twese mu buzima tubayemwo sinzi ko ari bamwe ariko uko ndabizi basi dufate 93% y'abantu hari ibihe tutegeza gucamwo bivuna imitima yacu bikatubabaza ukabura ukungende ubijera ariko Imana kama iseruka cyangwa akagera igihe iyo ntuzenya iyo episode ukayirengana donc ukava muri ico gihe ukaja mu kindi Imana yagutambukishije aho hantu. Kazwa TV, we want the words, the solution of all dreams.